Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi muri kumwe bakurikirana ibiganiro vya Dawa TV Burundi. Twongeye kubaha ikaze k'uyu munsi wa none kugira ngo tuganire ku majambo y'iyobokamana. Twongeye kubaha ikaze ugira kandi mu cubahiro canyu, ku kwizera kwanyu, bivanye naho musengera. Turabaha ikaze mwiyumva amahoro kuri Dawa TV Burundi. Uyu munsi muri studio ya Dawa TV Burundi dufise abatumire, dufise ku ruhande turafise umwarimu ku ruhande rw'abayisilamu Sheikh Nshimirimana Abubakar. Hanyuma ku ruhande turi kumwe na Pasiteri Emedi Nisengwe na Emedi Nisengwe na Abubakari Nishimirimana. Murahawe ikaze kugira ngo tuganire ku majambo y'uhoraho n'amajambo ikigwa cy'uyu munsi. Turaza kuraba ikigwa kivuga giti urupfu rwa Yesu rwapanzwe nande. Tukaba rero twabaronkeye abatumire kuva mu bayisilamu no kuva mu bakristo bakaba bamaze gushika muri studio yacu Dawa TV Burundi. Urahawe ikaze kugira ngo dukurikirane ico kiganiro nyezina. Ni kiganiro kigeshe cyane, ni kiganiro kija ku ruhande rw'abayisilamu igihe abayisilamu batemera ko Yesu yapfuye cyangwa se abakristo bakemera ko Yesu yapfuye. Izi ni impande zibiri zifise ukwizera gutandukanye. Rero muvandimwe uri kurumviriza cyangwa se uri kurakurikirana kuri Dawa TV Burundi, urahawe ikaze utibagira kugira sabone cyangwa gufyonda like kugira ngo ubandanye ukurikira ibiganiro by'iyobokamana kuri Dawa TV Burundi. Umwanya utarambiranye turabahereza umwarimu ku ruhande kugira ngo atangure n'ikigwa ciwe, hamwe no ku rundi ruhande aze kubandanya uko nyene. Hanyuma rero ntiwibagire gushira commentaire ngaho munsi, cyangwa se ari cyo ufise ubaza uze kubaza hariya hasi nyene. Hanyuma kuri micro muri kumwe na niyo nizeye Musa, kuri kamera muri kumwe na Cedric Watazira CK. Hanyuma ibintu bazogenda neza cyane. Ikigwa ca mbere turagitangurira kuri nyakubahwa Sheikh Abubakar. Amahoro y'Imana bane nawe. Nabane nawe. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuba tudasangiye kwemera amahoro y'Imana bane namwe. Hari ikibazo abantu benshi bibaza bivanye no kwemera kwabo, natwe nk'abayisilamu bivanye no nivyo dusoma no kwemera. Byabaye ngombwa ko dutegura iki kigwa kugira ngo tubazanye nabo tudasangiye kwemera, sayingine tumenye ukuri kwavyo, cyangwa se n'abatari bazi ukuri kwavyo bagerageze kumenya aho kuri. Nk'umuyisilamu ndabitahure n'umukristo nawe bitahure kugira ngo tubane mu buryo bw'iyobokamana, ariko ibi nabiriya atakwigana kuri mwe ahubwo habaho kutahuzanya. Twebwe nk'abayisilamu iyo bigeze ku kintu kijanye n'urupfu rwa Yesu, bikanafatira no kunyigisho tuba twumva hirya no hino, biratugora kugira ngo twumve ukuri kwavyo, kukuza gusanga ari ibintu biza mu buryo budasobanutse neza, dufatiye ku mvugo zimwe na zimwe. Twebwe nk'abayisilamu tuzi ko kubijanye na Yesu iyo dusomye ivyanditse twizera, tuza gusanga Yesu atigeze yicwa ku musaraba. Twabaza abo tudasangiye ukwemera nabo bakavuga bati Yesu nyabona urupfu rwiwe Imana niyo yarupanze, ariko sindamuvugira ari hano imbere ya kamera, araza kubasobanurira ibirenga ku byo mvuze. Nako tukiyumvira tuti ni ikihe kintu Yesu yoba yarakoze ku buryo gituma agashimwe Imana yomuha gupfira abantu. Kavuga ati wowe Yesu wankoreye, ariko ndabona nta kindi no guhemba kiretse kukwica kugira ngo bariya barokoke. Ese ni irihe banga ryoba riri mu gufata Yesu Imana ikabona ko nta kindi agenewe kiretse kuba yopfira abantu? Twese twimvira ati none urupfu rwa Yesu ngo bagwaje kumarira iki abantu? Imbere ko twinjiriye nagomba mvuge nti twebwe nk'abayisilamu ntitubona imvo n'imvano yotuma Imana ihitamwo kwica Yesu. Nitubona imvo n'imvano ikintu coba cyarabayeho kugira ngo Imana ibone ko solution ari kubanza kwica Yesu ku musaraba. Narijya tubona ko ku musaraba ni igihano, ni igihano gikomeye. Ntiduheza ngo twumve imizi n'ibanga ririmo
gikintu Yesu wakoze kubijya Imana ivuga ati kugira ngo n'abantu baronke icitegererezo wowe Yesu ngushize ku musaraba baguhambe bakukubita imisumari bakukubita inyobozo bakukubita iminyororo niho abantu bogira ukwiganya kuri simeze ntiduheza ngo tubone icimbise miki kintu twinjira rero muri Bibiliya naho twece dusanga kubijanye rero n'urupfu rwa Yesu tugasanga hari ibintu biza bitatomora neza na neza uru rupfu koko bihuye no kuba yarabambwe ku musaraba kuko amakuru imbere yuko aba iyo abeshwayo n'ivyagirizi iyo twimvye mu vyagirizi cyo gusanga reka dusabe no muhagarikizi wacu nkuko yabitwemereye adusomereye kwanza muri 18:20 Ezekiel 18:20 Ezekiel kugira ngo tuduge twumva iyo tugiye twisunge ivyanditse havuga ngo iki Ezekiel 18:20 yego reka tumenye nk'abarondera gatonya kugira ngo ibintu bigende neza cyane 18:20 ndahageze havuga ngo iki bapfa ko madukurikirana kuko tugomba dusome Bibiliya yera tuyisoma uko yanditse ntitwongereho ntitugabanye nta marangamutima bayo cyane aravuga ati umuntu akora icaha niwe azopfa umuntu akora icaha niwe azokibazwa yani niwe azogihanirwa umwana ntazozira ibigabitanyo vyase nase ntazozira ibigabitanyo vy'umwana wiwe sawa ubugorotsi bw'umugororotsi azobuharugwako ivyaha vy'umunyabyaha azobiharugwako yego ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu vyaha vyiwe byose yakora akitondera ivyagezwe vyanje byose agakora ibitunganye nibikwiye nukuri azobaho ntazopfa ibicumuro vyiwe byose acumuye nta na kimwe kizokwibukwa ngo gishigwe kuri we azobeshwaho nuko yakoze ivyo kugororoka murakoze cyane twebwe nk'abayisilamu iyo dusomye ayo majambo ari mu Bibiliya nubwo Bibiliya atari mu bitabo vyemegwa mu myemerere ye kwemera kwa Islam ariko nanone turazi ko hari amajambo arimo avuga ukuri hakabamwo n'ayandi majambo arimo kabaza hakabamwo n'ayandi rimwe kwa rimwe usanga ari ikinyoma ariko iri jambo riri mu majambo yayandi akaraswa mu kuri kuko ari ukuri kumvikana haravuga ngo umuntu akora icaha ni wazopfa umwana ntazozira ivyaha vyase nase ntazozira ivyaha vy'umwana wiwe ubugororotsi bw'umugororotsi azobuharugwa ko ivyaha vy'umunyabyaha biharugwa ko ngo ariko ikitonderwa rero ngo ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu vyaha vyiwe byose yakora agakora ibitunganye n'ibikwiye yani vya bindi Imana imutegeka ngo azobaho ntazopfa ibicumuro vyiwe byose yacumuye nta na kimwe kizibukwa ngo gishigwe kuri we iyo rero dusomye amajambo tugasha duyahuza n'izindi nyigisho twakuze twumva turimo tukira abakristo kera batubwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi ngo batumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo kugira ngo abamwizera ntibapfe rubi ngo ahubwo bahabwe ubugingo budashira icyo gihe sinzi ko baba barabihinduye mu nyigisho ngira tugira n'amahirwe dufise umutumire wo mu Kristo hano kandi bimetiriza no kuri akibirimwo niba byarahindutse niba ariko bikiri araza kuduha umuco niba koko Yesu yaje kugira ngo apfire abantu abapfire aje kuzira ibyaha by'abantu twe nk'abayisilamu cha twiyumvira ati none iyi nyandiko yo muri Ezekiel yo bifise akayi kamaro Imana yoba yayivuze yihenze canke yoba yayivuze imbabazi zayo zikiri nke cyangwa zaragwiriye sintwe nteze tumenye ngo ibanga riri mw'inyandiko ni irihe mu gihe tuzi ko Imana itisubirako iyo ihafashe ko abantu bababariye irabababarira nifashe kwibahanye izobahana nyene cyatwimvira ati none rero ibanga riri mu musaraba Yesu mpaka ngo aze Imana imutange yishwe ko musaraba uvugwa ni irihe twinjira mu vyanditse jewe nk'umuvuga butumwa wa Islam sindigera ngira amahirwe yo kubona ahantu Imana iri kirakoresha inama y'ukuntu Yesu yoza gupfira abantu sinshobora no guhenda bariko baradukurikirana ngo uwo murongo ndamaze kuwubona Imana ikoresha inama
y'ukuntu yotuma Yesu ngo aze gupfa, hanyuma Yesu nawe ngo abeho ngo asinye, canke ngo habe habamusenyera ati turabizi tuzabimubwira kandi azobikurikiza azopfa. Iyo rero tugiye mwizi nyandiko umurongo ntawo hari, tugiye muri Nyabambwa najye tukaja kuriraba, tuza gusanga imirongo imwe yerekana ko Yesu yaje yikoreye umusaraba. Twaja mu wundi murongo, mu yindi mirongo tugasanga Yesu bamutwaje umusaraba. Twaja mu yindi mirongo tugasanga urupfu rw'iwe rwapanzwe na Yuda, Yuda yinjiwemo na Shetani. Iyo oya ngira ngo mu mwanya uza kuza abavuga butumwa ba Kisilamu turi benshi kandi twese tunamara imwe kw'ikicibwa. Nta hantu namuza gusanga kimwe gihora n'ikindi. Uwo nabonye yapanze ubwo rupfu n'umugabo bita Yuda afatanye n'umuntu uzenya sinzi no mwita umuterampunga wiwe Shetani. Niwe nibona mu nyandiko mfise duhereye Luka 2:2 kugira ngo na gatatu kaduga uza gusanga iyi nama yakoreshejwe ni Shetani yinjiye muri Yuda, inama iciratangura. Ntiduheza rero ngo twibaze ko byo babyarahindutse Shetani akaba ari we Mana yo bavugwa n'abakiristo, kubera ko asenza kwishura umukristo ari hano. Inama jewe nzi yabayeho ni Yuda yinjira muri Shetani yinjira muri Yuda, haca haba inama yo kwica nde Yesu. Inama nayigira kabiri cyangwa yatanguriye imbere yaho, Imana ikoresha inama yo kwica Yesu. Niyaboneka turaza no kuzose tuzishire hamwe, hanyuma tuhabeho kuyungurura gushira ku munzane, turabe iyifise inguvu ni yihe, idafise inguvu ni yihe, hanyuma mu kwemera iyikwiye kwisongwa ni yihe, sero niza kuba yaronse ibishinga ntaye kurusha iyindi. Iyo dusomye kandi tugasoma Bibiliya tuza gusanga umusaraba ubwawe ni igihano. Ubwawe ni igihano. Guhera kera wanashaka igihano cyo abantu kubambwa ku musaraba, cisano icyo gihano cyari gihari kugeza nubwo habaho Imana ivuga iti umuntu niyakora icaha cyo kumwica bakamubamba bakamumanika ku giti, umuvyimba we ntuzurare ku ico giti, bazamuhambe ku bazakure ku munsi nyene, ngo kuko umanitswe ku giti ariko umuvumo w'Imana. Twe nk'abayisilamu turemeza ko Yesu nk'intumwa y'Imana nta muvumo twomwagiriza kugira ubwo tumwagiriza uwo musaraba, kuko umwagirije umusaraba seke kumwagirije umuvumo. Twebwe nk'abayisilamu ntidushaka kumwagiriza uwo muvumo mu gihe tuzi ko intumwa y'Imana utobuyubaha ngo wongere uvuge ko ifise umuvumo, kuko ikintu gifise umuvumo kiba caravumwe n'Imana, ntikiba ari cyo kuja mu ijuru, kiba ari cyo kuja hehe mu muriro. Rero ibyo byose tumaze kubikusanya turavuga tuti rero reka ntibiduhereremwo, reka dutumira abagenzi bacu b'abakristo twumve nabo ko babivuga, dufashije kuri byandi twasoma. Ariko nizi sahani turabona ngo ntiturasoma ngo ahantu hayerekana Imana ipanga urupfu rwa Yesu. Naho mpamvu twabatumiye rero batumire bahire bakristo kugira mutwereke urupfu rwa Yesu rwapanzwe nande. Twebwe aho dufise tubona rwapanzwe na Shitani na Yuda n'abandi bagambanyi bakorana nabo. Murakoze. Ego Imana ibagirire neza. Tureje kumva amajambo ku ruhande rw'abayisilamu ko bizera. Tubanze dusaba imbabazi mwege muri kumadukurikirana kuri Dawa TV Burundi, kubera ko ngaha umutumire twatumiye ikirundi ntakivuga neza, ariko bazokoresha igiswahili kandi ndazi ko namwe muza kuvyumva kandi bitabagoye. Hanyuma mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo ibintu bigende neza. Nyakubahwa Pastor Emedi uyu Muislamu aravuze ati mu nyigisho yigishije ukwizera kw'abayisilamu kwabo, ariko avuga ati ngo ntarasoma hano na hamwe ngo ari inama yo Yesu aza gupfira ku bantu. Arongera aravuze ati ngo ukwizera kwabo ngo urupfu rwa Yesu ngo abana yuko rwapanzwe na Yuda bafatanije na Satani. Nyakubahwa Pastor Emedi umuvuga butuma ku ruhande rw'abakristo umaze gukora ibikorwa bihambaye ndetse no hanze y'igihugu cy'u Burundi, wewe kukwizera kwanyu namwe ni iki kintu wobwira nk'abayisilamu cyangwa se abatari abayisilamu ukoresheje kwizera kwanyu mu mwanya utarenga minota 10? Kanyakubaho umwanya ni kwanyu. Asante na shukuru sana kwa kuona Waislamu kwanza wamechagua mada hii. Kifo ya Yesu kimepangiliwa na nani? Nani kapanga kifo ya Yesu?
Cha kwanza niliona kwanza ni faida kubwa kuona Muislamu kwanza amekubali hiyo mada iwepo kwa njia ya kuonesha kwanza ameona kama Yesu amekufa. Amekubali kama kifo ya Yesu ilikuwepo, sasa anatamani kujua nani kapangilia hiyo. Kwa kuwa hauwezi sema kama kuna kitu fulani na kama haujakuwa na dalili ile kitu. Cha kwanza ninaona kama amekubali kama Yesu kweli amekufa, lakini sasa nani kapangilia hiyo kifo? Amepitia mambo mbalimbali yenye nilitamani nitapitia kidogo. Hapa tuna sababu gani ama kifo, nani kaleta kifo cha Yesu? Na kama ni hicho, kama jinsi nilivyosema, inaonekana kama Yesu mwenyewe amekufa, lakini nataka kujua nani kapanga hiyo. Nani kapanga hiyo? Sasa namshukuru kwa hiyo mada. Na cha pili, amemalizia kusema kuna watu walipanga. Aseme sisi tunaona kama kulikuwa ushauri wa Yuda kaingiwa na shetani. Sasa hatujui, sasa kuna neno amesema hatujui, sasa shetani ndio amefanya mambo hiyo ili Wakristo waokolewe namna gani. Hayo yote inaonyesha dalili kama kuna dalili ya Yesu kama alikufa. Lakini sasa tatizo angali nayo ya kujua, je, nani kapangilia hiyo? Je, ni Mungu kapangilia ama je? Sasa tutaenda kidogo kupitia Biblia na Qur'ani. Tuangalie, je, huyu mpango wa kufa kwa Yesu kweli ni mpango? Kwa kuwa yeye amejiuliza sababu gani Yesu afe. Juu kwa gisa amesoma kwenye kitabu cha Ezekieli. Na sasa kila mtu ataulizwa kwa dhambi zake. Na hiyo ni kweli. Sasa kulingana na hiyo, sasa nikisema nimrudishie kwanza nyuma, tuna imani sisi wote kama wababu zamani ama wanabii zamani walikuwa wanatoa sadaka ya kuteketezwa. Wanatosha sadaka ya mtu anatoa sadaka ama tuseme mbuzi ama kondoo ili mtu asamehewe dhambi. Sasa swali tunaweza kujiuliza, kama watu wakali walifanya hivyo, kwa nini sisi hatufanyi? Sasa kwa nini hatufanye hiyo sadaka ya kuomba tubebe kwa shehe ama kwa padri ama tubebe kwa pastor, tumwambie basta, mimi nimefanya dhambi, mbuzi yangu hii ili iteketezwe kwa ajili ya dhambi zangu? Sasa kwa nini hatufanye hivyo? Sasa kuna vitu fulani amekataa, na sitaenda kule, amekataa Biblia. Akasema hii kitabu Biblia tujue. Lakini cha ajabu, tutaenda kwenye Qur'ani tuje, Qur'ani unajua kama kuna Biblia? Yeye amekataa, lakini tutarudia pale. Sasa kitu cha kwanza natamani nimuoneshe ndugu yangu Muislamu kama ni sababu kuu ya Mungu kupangilia kifo cha Yesu ili mimi na wewe tukombolewe kulingana na maandiko yanavyoonyesha. Amegusia pia mambo ya msalaba, ya kusema kama tunajua kama alisema kama msalaba ni gihano kikuu cyane. Kweli msalaba, mwenye anaenda kwa msalaba ni kama vile amelaaniwa, ni kama vile amedharauliwa, lakini Kristo amekubali kudharauliwa ili wewe upate heshima. Hayo yote ni mpango Mungu alipangilia kwa ajili yako. Sasa ndio maana tuko hapa tuambie Waislamu. Acha kwanza tuende pole kwanza tuende. Baba nisomee kwanza Luka 24:44. Nisome Kiswahili. Hata Kirundi hakuna shida. Luka 24:44. Tusikie maandiko yanatuambia nini. Yesu mwenyewe peke yake anasema kwa kinywa chake. Yesu anasema nini kulingana na hiyo? Luka 24:44. Ndio. Haravuga hati, iyi ni Biblia ya tugiye gusoma muri Luka kigabane cha 24 umurongo wa 44. Haravuga hati, arababwira ati, aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe. Ni Yesu anasema hapa, hayo ni maneno yangu niliwaambia wakati tuko pamoja nanyi. Inge ni vyanditswe kuri jewe byose, na yale yote imeandikwa kwa ajili yangu mu vyagizwe vya Mose, kwanza kwa Musa, no mu majambo y'abavugishwa ni na maneno ya manabii, no muri Zaburi bikwiye na pia kwa Zaburi ni lazima yatimilike. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe, ili watambue yale yaliyoandikwa. Arababwira ati, akawaambia niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharigwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ry'i Yerusalemu, mu izina ry'iwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Na ndio hapo tunasema kama ni lazima habari njema ya toba itahubiriwa. Yesu amesema
kama haya yote inayonitimilika mimi ama iliyofanyika juu yangu ni lazima itimilike, kwa kuwa imesemea kwanza kwa Musa, kwa manabii, hata na Zaburi. Na kama vile tunajua kama Waislamu unaposema Taurati hakuna mwenye anaweza kataa, unaposema Zaburi hauwezi kataa, na hapo tunasema Yesu amesema kwanza kwa Taurati imeandikwa kwa ajili yangu, ni lazima atimilike, na kwa manabii ni lazima atimilike, na pia kwa Zaburi. Sasa ndio maana hapo wakasema Waislamu sasa kwa leo wanasema kwa nini sasa Yesu afe kwa ajili yetu? Na ndio swali. Lakini anaona aliingia na mada kusema Yesu, kifo cha Yesu kimepangiliwa na nani? Lakini ingekuwa vizuri angeuliza kwa nini Yesu afe msalabani, ingekuwa heri vizuri. Kusema kupangiliwa hapa aliingiza kama kwa Yuda na kwa Shetani, hapo ilionyesha kwanza anajiuliza sasa kweli huyu Shetani na Yuda ndio wamepanga kifo cha Yesu. Sasa ili iwe sababu gani? Na ndio maana niko hapa nikufundishe ndugu yangu ili upate kuelewa nini kazi ya kufa kwa Yesu msalabani na kwani amekuja kwa ajili yako. Tunasoma hapo kwanza Mathayo 16 anza 16 kisha 21 22 kisha utatwenda Mathayo 26 pia. Tuone sababu gani. Kisha tutaenda kusema kama kifo kimepangwa na Yuda, kama Yesu umenukuu na ikapangwa na Shetani. Isome na 24, isome na 1. 21. Ndiyo, 16-21. Haravuga hati muri Bibiliya yera kandi kuva ubwo Yesu atangura guserurira abigishwa biwe ko akwiye kuzoja i Yerusalemu no kuzobabazwa uburyo bwishi n'abashinga ntahe n'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe no kuzokwicwa no kuzozugwa ku munsi ugira gatatu. Hii ni maneno Yesu peke yake anasema ni lazima hafe kwenye msalaba. Ni lazima aende Yerusalemu auawe na atakufa na atafufuka. Hiyo ni lazima. Sasa kwa sababu gani aende msalabani ama afe? Ni kwa sababu gani? Twende 26 hiyo Mathayo 28. Twende kwa sababu gani Yesu afe msalabani. Kisha twende kusata kwenye wanasema sasa imepangwa na nani? Ndio kwenye kusudi lako unakusudia pale. Lakini wewe kuingia kutuonesha nani kapanga, kutosha aya nani kapanga. Lakini mimi nitakuonesha pale, nitakuingia pale uelewe vizuri. Ujue kama tangu leo kama Yesu amekufa. 28. Haravuga kandi muri Bibiliya yera 26 28 muri Mathayo haravuga hati kukwiki aramaraso yanje isezerano aviriye benshi ngo baharikwe ivyaha. Ndio pale sasa tulirudia pale ili damu itamwangika kwa ajili ya wengi ili wapate ondoleo ya dhambi. Na ndio maana sasa ile Ezekiel umetoa, na ndio kwamba sababu ya Yesu aende msalabani, na ndio maana mimi na wewe leo atutoe kondoo ya kwenda omba msamaha kwa kuwa Yesu amemaliza kazi hiyo msalabani. Sasa amegusia maneno ya Yuda, tukasema Mungu ana mamlaka yote ya kutumikisha wote anavyotaka kwa ajili ya sababu yake. Na ndio maana ukisoma Luka kati 23 hiyo habari ya Yuda anasema kama Mungu tusomea hapo 23 Luka. Mungu alipanga yawe hivyo ili atimilize mpango wake. Luka 23 anza mstari wa 1. Haravuka muri Bibiliya yera kandi Luka 23 murongo wa mbere iryo koraniro ryose riva hasi bamujana kwa Pilato. Kabiri haravuga hati batangura kumwagiriza batuyu twamubonye agomesha ubwoko bwacu ababuza gutanga ikori rya Kaisari, yivuga ngo ni Kristo umwami. Pilato aramubaza ati ni wewe mwami w'abayuda? Asoma ni 22. 22 moja. Ndio. Mirongo na kabiri umurongo wa mbere avuga ati imisi mikuru y'imitsima itambiwe yitwa Pasika yagira ishike. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe barondera uburyo bwo kumyica kuko batinya abantu. Satani yinjira muri Yuda ariwe Iskarioti yari mu gitigiri cabamwe 12 aragenda. Sasa hapo yote mitimilika kwa kuwa mpango wa Mungu utimilike. Mungu anatumikisha mwenye anataka ile sababu lako lifike.
na hii yote ni mpango wa Mungu. Kama vile Yesu amesema, kama sio imeanzia hapa, imeanzia hata kwa Taurati na kwa Zaburi na wanabii wote walikusudia kama hayo yatimilike. Sasa ndio maana wakasema kama hata kama shetani aliingia kwa Yuda ama Yuda alienda kumsaliti Yesu, ilikuwa mipango ili hii sababu itimilike. Kwa kuwa Mungu anatumikisha kwa yale anayokusudia. Na njia za Mungu ni nyingi na ziko tofauti na binadamu. Kuna kitu tunaweza acha kusema, umesema kuhusu msalaba. Ya kusema kama mtu mwenye anaenda msalabani amekuwa amepata laana kubwa. Sasa kwa hiyo tuangalie Galatia 3 inasema nini? 10:13. Galatia 10:13. Galatia uvuze kangahe? 3. Galatia 3:10 mpaka 13 yake. Haravuga hati duhereye 10 kugera 13 haravuga hati abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo. Kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese adashishikarira ibyanditswe byose mu gitabo cy'ibyagezwe. Endelea. Ngo avyitondere. 11 biraseruka yuko atamuntu atsindanishirizwa n'ibyagezwe imbere y'Imana. Kuko handitswe ngo umugororotsi azobishwaho no kwizera. 12 ariko ibyagezwe ntibipfa ku kwizera, yamara ngo uzovyitondera nivyo bizomubesha. 13 Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Na ndio maana hapo nakuonesha kama Yesu amekubali apate hiyo laana kwa ajili yako mimi na wewe, ili tupate hiyo ukombozi. Kwa hiyo mimi namalizia hapo kusema kama mtengeneza vizuri hiyo mada yenu ya kusema sababu gani Yesu amekufa msalabani. Lakini ukisema nani kapanga kifo ya Yesu, inaonekana kama mmekosa ya kusema. Lakini sababu gani Yesu akafa msalabani ya mimi na wewe, na mpango wa Mungu anapanga kadiri anavyokusudia. Asante na washukuru sana kwa muda mzuri. Ego murakoze cyane, murakoze gose kuduha akakanya kanyu. Bava nimwe mubandanya mutwumviriza, nimutangwe ikishaka kigabane ca mbere, turafise n'ikindi kigabane kigira kabiri, mubandanye mukurikira musonda sabone kugira ngo ibintu bigenda neza, mubandanye mukurikira ibiganiro byo kuri Dawa TV Burundi. Nimba ari cyo ufise ubaza urashoboye guca wandika muri commentaire ari kibazo runaka, cyangwa se hari nimero ziza kuza ngaho muzozibona mushaka ari inyigisho mugomba kuza namwe gutanga mugasaba mu buyobozi bwa Dawa TV Burundi kugira ngo namwe mugire icyo muvuze ko mwijambo giyobokamana. Aha twari kumwe na Sheikh Abubakari Shimirimana Abubakari, umwarimu ku ruhande rw'abayisilamu. Hano twari kumwe na Pastor Emedi Isengwe, nawe numuvuga butuma ku ruhande rw'abakristo. Mwakoze kudukurikirana, Imana bahezagire. Bandanya mubana natwe, muti bagira gusonda sabone kugira ngo mubandanye mushirwa n'ibiganiro by'iyobokamana bica kuri Dawa TV Burundi. Amahoro Imana abane namwe mwese mwadukurikiranye.